sportif hari icyo bita les dominantes. Nk'ubu uko nkunda volley siko nkunda netball par exemple. Urya nahoda ko akunda football siko akunda basketball. Amwe wese afise urukino rwamwinjiyemo. Icyo duhurira ko no gusanga football twese tuyikunda ko bayita muri sport kwa ibyo kandi muzoze muragitahura si mu Burundi gusa ni hose ku isi. Rero muri AGSB twaratoye mu bamambure bacu turavye umwe wese ico akunda gusumba ibindi abo bita aba point focaux. De kuvuga auprès de chaque fédération il y aura un journaliste point focal de la GSB, pas un chargé de communication, un point focal. Iwo rero tuzobapresenta muri assemblée générale tuzogira so samedi, hanyuma duce tubashikiriza abaperezida b'amafederation. Abaperezida b'amafederation tuzohurira mu rwego uruhe Comité national olympique irimirije inama yo gukoranya abarongoye amafederation na AGSB ni membre wa Comité national olympique. Dusha tuweza tubabashikirize aba point focal rero ni bazoza baracentraliza amakuru. Abajejwe communication muri federation bazohawa point focal amakuru hanyuma bayahe bagenzi babo kugira ngo twevite ibintu casquette bariko baradushirako ngo journalisme alimentaire n'ibindi bizoheza bigabanye akajagari. Hanyuma kandi n'abajejwe amafederation ntibibaze yuko iyo batumiye abantu baca baba baje kubaririmba. Oya biratubabaza twumva nk'umuntu yidoga avuga yuko atibonye ku ifoto kandi yatanze amafaranga kuri master since ntibiba biryoshe. Nico rero nibaza yuko mwebwe nk'abafasoni muri sport féminin mwabwega mutahuye icyo ari cyo différence entre un journaliste et un chargé de la communication. Hanyuma rero ikindi nifuza nuko bari bakivuze kuduhuriye ngaha ha sensibilité au genre yatanguye. Hariho abajournaliste ngaha ari bamaze kuronsa inyigisho mbere bari sensible au genre ngenzi noshingiye nayo hari abakoze ibiganiro sur le sport féminin muri ukwezi kwa mars kandi nibaza ko bazonabandanya abo onye nibaza yuko kwarukaisha ubwenge koko yuko bigiye kubandanya mbere bigasumbirizaho babandanye baha ikibanza umukenyezi. Ntibaza yuko rero mugasida sindivuze ngo muzoce mubikora uwo muzobona uwo muzoshira muti uyu muntu yarahaye ikibanza umukenyezi mu nkino. Mwebwe muri federation mwashobora kwiyorganiza mugaheza mukamuha agashimwe agacertificat. Ibyo birahimbara umuntu ushubiye uti nyatamvye yirorera kandi yari aho bimaze ku madame la présidente de la commission femmes et sport. Je m'adresse à vous mugize amatohoza muzora ibinyamakuru byandika abakora amaradiyo amajwi abahari. Ibyo rero bizoheza bihe ingufu n'abandi kumbure bataramenya kuri ikibanza abakenyezi. Hama rero nkashagiranye uko turi ngaha hagize wa wundi ntuze yokerea groupe WhatsApp mugafashanya akabaha nimero ziwe mukamwandikira hama hakabaho iyo groupe WhatsApp muza muravuganiramwo. Byoba byiza kuko aba bafasoni barasabye yuko mwomenyana kubejo murabyibuka. Ikindi ikintu cyo gumako murubunye ubu twahuriye ngahaye nejo rero twabonanye niko birimwo mu byatumye dukorana. Niwabona ujya uzobizya ni no wisanganiro ujya no muri Humuriza FM ujya no muri buntu n'abandi kugira ngo umenyane nawe uti uyu no muri basketball no muri seno n'abandi kugira ngo ejo nimwahora muze mwirengagizanye. Ibyo nayo numva novuga papo ya formation. Bwa mbere na mbere twagomba gushimira AFJO ku cyumviro yagize cyo kwiyumvira AGSB ati ingo dukorane. Turashimira AFJO ukuntu yatwiyumviriye ngo dukorane kino gikorwa, ariko nkagira nti iyi ni intango
twariko turaraba ko byoshoboka ariko dusanze bishoboka kandi ibyo twari kuvugira ngaha byose ntibiheze n'iminsi bine twari kugira nk'iminsi 3 ntibyari gukunda tukifuza rero yuko uko gukorana bitoba amasigara cicaro kubera mufite ni byinshi byo gukora burya twavuze ahanini twensista ku bijanye na journalisme sportif ariko burya il fallait aussi insister ku bituma abakenyezi nabo ubwabo tutababona bari active cyo kimwe n'abagabo mu nkino nkizera rero yuko utwaye igisata ca commission femme sport muri seno n'urongoye AGSB n'urongoye AFJO bagiye hamwe nk'uko formateur Moise yavuze ati amafaranga arahari mugabo ntibazoyagusanza aho wicaye. Iyo tuvuze rero amafaranga si amafaranga yo gushira mu mifuko yo kurya oya anyutse yuko iyi certificat mugombe muronswe mu kanya ni ikintu ngirakamaro gishobora kugirira akamaro wironse iyo certificat ejo mu kuduza CV yiwe ibyo abatari bake murabizi iyo ugiye kudepoza ahantu bagira bati werekane certificat de formation aba rero babaye sensibilisés sur l'intégration de la dimension genre ni bake uravye abajournaliste bari mu gihugu uko bangana bari mu ntibakingana Bujumbura gusa hariho n'abakorera mu gihugu hagati. Ni byiza rero yuko les 3 organisations se mettent ensemble pour élaborer un projet yo gufasha non seulement kwigisha aba bamenyesha makuru ariko no kwigisha n'abagabo bose mwavuga toutes les parties prenantes muri développement du sport féminin ababyeyi abana nk'uko uyu mupfasoni Fides aheruka kubikora uheruka muri basketball ngaca ngaruka ku cyo witwa Cedric yashikirije ati mbega bariho association des femmes sportives ntayihari ibyo kumbure ngira ngo nabyo n'ikindi cyumviro yaduhaye hanyuma urugamba rwo kugwana mugabo bidaciye mu ngufu mu kugwana kugira ngo ako gateka k'umukenyezi muri sport nitubone abakenyezi muri politike gusa bavuga ngo bakeneye 30% bakeneye mu bashikiranganje n'ibindi mu badepite ariko no muri sport rero bizogwanirwa abamenyesha makuru rero bazoheza bafashe kubandanya bahimiriza ngaca nibuka yuko hariho umunsi wa 24 janvier ku batari babizi gerekezo rya 24 nzero ku mwaka utashe ni umunsi wahariwe sport féminin ndabisubiyemo bapasa umunsi wahariwe sport féminin mugabo n'abakenyezi bake bibuka uwo munsi twebwe muri AGSB depuis 2018 turacelebra uwo munsi mucelebra gute turawucelebra mu gutunganya ikiganiro gica ku maradiyo ikikaba kandi ikavuga no ku bindi binyamakuru murazi ko bonye uburyo ari bwinshi kiba kivuga ku sujet zitandukanye zijanye na sport féminin duhora dukora na comité national olympique ariko nagira ndababwire ko icyo kiganiro tugikora vraiment bitoroshe kubera yuko uburyo ubusanga bukenye muri comité national olympique bagira bati nta budget y'ibyo bintu biba bihari ibihari kugira ngo icyo gikorwa gikorwe ariko ure ko tubyumvise tuzobatera kamo mwebwe bakenyezi muri mu mafederation na seno itije imbere na AFJO na AGSB hanyuma kijya kiganiro kize kibe ikintu kiri novuga kiri consistent kireke kuba ikiganiro cy'isaha imwe canke kivuzwa ku maradiyo atanu gusa ariko kivuzwe ku maradiyo yose asambiranya mu gihugu cacu abantu bose bumve yuko les femmes dans le sport bahari ico ni icifuzo kandi nzira yuko tugiye hamwe tutayaza amazigara cicaro turi ngahaye suka bigiye kugenda dushigikiwe n'abamenyesha makuru ivyo bintu bizokorwe jewe ndiko ndavuga simfata kaskete y'umukenyezi ata kaskete y'umumenyesha makuru
ibyo bintu tubitware ku muzirikanye. Hanyuma rero ikindi no vuga no gushimira badufashije gutanga zino nyigisho, ngashimira namwebwe abaparticipant bavuye kure, hariho abari bafise ibintu byinshi bakora mugabo mwigoye muraguma ngaha murakurikira zino nyigisho. Rero ndagira nti mwagize neza, nkaba rero ndabifuriza kuza gusubira inyuma amahoro, iyo mwaje muva mubandanye ibikorwa byiza biteza imbere umukenyezi mu nkino. Tugira amahoro.